nakunda uburimyi abwitangire, ari uwunyonga ikinga nanyonga ikinga yitange, ari uwuroba narobe yitange koko, ari uwukora akazi ka leta nawe nyene niyitanga atiziganya, ari umusaseredoti niyitangire igihugu c'Imana kugira ngo gishobore gutera kija imbere. Umwe wese mu murimo afise naheze awitangire uko bukeye uko bwije kugira ngo abantu bashobore kuronka ubuzima. Mugabo rero vyisherega bitubuza gukora twitanga. Muri iyi myaka ya none hariho ibitubuza gukoresha inguvu twahawe n'Imana. Hari inzoga yitwa bangara, iyo nzoga yitwa bangara n'iyindi zindi zitwa za kwiki, nuko izo nzoga ziraca intege abantu ntibahave basubira gukora, bakaba imiramborambo ntibagire inguvu na buhoro buhoro. Hanyuma rero ugasanga nta murimo n'umwe bashoboye, ugasanga hariho n'abamaze konona amagara yabo kubera izo nzoga, bagaturika igitigu, abandi bakagwara ingwara nyinshi, abandi ugasanga mwibarabara bagenda baragwaguza, baheza bakagwa mu bishimu, ukayoberwa umuntu iyo wamubonye n'uwo ntashobora gukoresha rero inguvu Imana yamuhaye na buhoro buhoro. Aha gasi mvuga abagabo gusa, n'abagore baramaze gutangura kuja barazihereza aya mabarabara ncamwo, ndabibona. Ugasanga umugore yokwambaye igitambara kikanega nk'iyi nkofero ya musenyeri, ugasanga kiraba hariya canke kikaraba hariya ugasanga umwana yakoroye amaguru n'ibara ryo kumutemere. Mwabapfasoni n'ibara ryo kumutemere, mwihane mwirinde kunywa bangara n'abagenzi bazo bozose iyo ziva zikagera, kuko zirisha igihugu. Turaherutse mu nama y'abepiskopi, niyo hari abatubariye yuko hariho hamwe abantu b'abagabo batagishoboye no gutwara abantu kwa muganga. Uri umupfasoni afise imbanyi ntibabishobore, kuko bangara yababujije amagara ikababangagura, hanyuma ntihagire ico bashoboye bagaca bahamagara abagore n'abakobwa, akaba aribo baterura uwo muntu agiye kwa muganga. None mukaba muri abakristo mugomba gukora ngo muheze muhingure isi. Ivyo binyobwa biyayuramutwe bibuza inguvu bitwara ubuzima bwanyu, heza muvyirinde, kuko nta numwe arekuriwe kwiyahura. Kubinywa ukabibabaza bizokubabaza, hanyuma na wewe bizokubabaza, biheze bigutware n'ubuzima. Na ca gikorwa c'Imana ntigiheze ngo gitere kija imbere. Hanyuma kandi byongeye mwibuke yuko igihe cyose dukora tugakorana umwete, igikorwa kirasununura agateka ka muntu. Erega no mu Kirundi twavuga tuti imburakimazi ntininahazwa. Nawe ushaka umuce acika ijoro, ushaka umubira akabira akuya, ariko arakora. Namwe rero ntihagire urera amaboko canke ngo yihereze ibimubuza gukora, kuko ibikorwa birasununura agateka ka zina muntu. Abajejwe abandi nk'abafise amashirahamwe, amahunguriro, ntibaheze nabo nyene ngo bacure bufuni na buhoro. Ivyo ekereziya iravyiyaniza. None rero nukoresha abantu naheze amuhe umushahara wisununuye, kugira ngo uwundi nawe aheze abeho mw'iteka ry'abana b'Imana.